kaze spokesman Yes, DJ Rafa. kidasanzwe aho turiko turashikiriza indirimbo 10 indirimbo zizoza ku rutonde rw'indirimbo tuzotaramo indirimbo imwe tubwira mu ncamake turafise iminota mike tubwira mu ncamake Yego cyane urakoze DJ Rafa urakoze nakubonye mu gatondo ku radio television Isanganiro byari bimeze gute Yego twari twatumiwe mu kiganiro cyitwa weekend ni gute turi kumwe na Mkombozi aho twari tugiye kuvuga igikorwa cyo ku munsi wa Mungu rero tuzotanga agashimwe ku ndirimbo y'ukwezi hariya kuri City Hotel nkuko vyama buri kwezi ariko hazoba hariho novuga ikindi ciyongereye nk'ico cyo kuransa indirimbo ya Mkombozi murumva ko bitari bimenyerewe kandi n'ibintu bizokwama biba hama n'igikorwa kizoba gishigikiwe cyane nandi ma televiziyo no kuvuga nubwo tuzoba turiko turatanga agashimwe k'indirimbo y'ukwezi kuri BTV nubwo azoba ari Top 10 hariho ibindi bizohashikirizwa ari naco gituma nandi ma televiziyo yemeye kuza kudushigikira ama televiziyo nayahe reka tubanze dushimire nyene duhere kuri RTI radio televiziyo Isanganiro niyo yafashe ya mbere mu kutwemerera cyo dushimira Mashariki TV cyo dushimira BNP cyo dushimira Ingoma TV murumva ko mubonesha kure ndwi canke munane dufise zitanu zamaze kutwemerera ubu turacarindire confirmation ya RTNB hamwe na Rema TV ariko naho nyene nta nkeka turizera ko kuri uwo munsi wa Mungu azo ari gikorwa kiriko kiba gica kumbonesha kure zose zo nga mu gihugu havuyemwo Heritage TV kuko abo basanzwe ari abantu bafite linye editorial yo gushima no gutazira Imana uhoraho so ukuntu rero gituganije uwo munsi w'Imana bimeze gute twamenye yuko igikorwa kizotangura igihe cy'isaha 11 kirangire igihe cy'isaha 2 uwo mwanya uzokubahirizwa bimeze gute neza cyane uwo mwanya uzokubahirizwa aho kuri programme hariho amajambo atandukanye harimo iry'umuyobozi wacu hazoba hariho kandi novuga ati no gupresenta jiri nibaza ko hataragira ko tuyivuga ndibaza tuzivuga ku munsi hama ba programme hama batanga agashimwe turabe clip y'indirimbo ya Mkombozi yitwa uyu mwaka hama dushimira aba sponsor dukurikirane n'ibindi bishasha kumbure bizovugirwa kuri uwo munsi hama murazi ko igikorwa nk'ico gisaba uburyo bwinshi hari abadushigikira mwumvise ko imbonesha kure zoba zihari ariko badushigikira kubijanye n'ivy'uburyo canke novuga cyo bita amashano de service dureka duhere kuri Hope Design murazi ko abaparteneri bacu bariko baraba abaparteneri bacu ahubwo baba mbere kubera nibo bonyine bamaze kudusponsoriza gatatu kikwirikiranye ariko donc bakurikira A+ Fitness Center A+ yo twaratanguranye imaze kugira amezi 4 uku n'ukwezi kwa gatanu Hope Design na amezi 3 ikwije hariho n'abandi twagiye turakorana dushimire na Assurance Bike tuzoba turi kumwe hariho abandi kumbure nta hataragira ko tubavuga kuko bataraduha confirmation ariko ndizera ko nka Great Art Vision Group dutegerezwa kuzokorana kuko urabizi ko n'abantu baba bakenewe twarakoranye dukorana neza kandi nibaza ko baba bakenewe murazi ko hajya azo ari VIP hama tuzogira covid check tuzoba dufise yama toilette urabivyumva kugira hariya muri City Hill Hotel twatwarireyo ibintu by'iwacu twebwe tuzoba twahejeje kubashiki tumani tushaka kubasigira imyanda hari ego kuri program na cyane tubavuze ko hazoba hariho naga cocktail tuzonywa tuzojya no kuri nimucikwe hatumiwa bande bose baratumiwe hariho abafise ama invitation nibo batumiwe aba partenaire bacu abantu bicubero batandukanye bazoba bahishikiye ariko abandi bose nitwabigibagiye arico gituma bizoba biri live uhereye kuri Facebook kuburyo n'abari hanze babibona hama bizoba kandi biri live kumbonesha uzoba uri kuraraba Isanganiro uce ubona Top 10 urabe Mashariki BNP ego kandi tubashimire cyane kuko nitwatangura ukunyene tuza turavyumva umuziki w'Uburundi uzotera imbere kandi n'aba partenaire tugiye hamwe tukagira synergie ako kanoti bazogatanga usanzwe uziko Rafa batumva cyane ikintu ca sponsor hano mu Burundi ariko nibaza ko
tugiye hamwe utwo duke tukatugabura canke tukabafatira ingingo nibaza ko ayo mashira hamwe bazosponsoriza nta nkeka. Murakoze cyane spokesman, ndibaza abariko baradukurikirana bamaze kumenya ukuntu ibikorwa bitunganije, indirimbo tumaze kuzibashikiriza, ariko kandi dushimire cyane Be Live ko batubwira yuko amatora yamaze gutangura kandi mwamaze kubimenya ukuntu bigenda. Kumbure si nimba utafise ico ushikiriza cyanyuma, reka dusubire kandi tubabwire uko indirimbo zikurikirana no bashobora kuzitora. Ego turabona ko donc ntizitonze, ariko turabona indirimbo yagize amahirwe bwa mbere yo kuja muri top 10 hariho biraharawe ya Kiriku kwitora n'akanyenyeri 190 akanyenyeri kane hama akadirisha kacurungika ku bakoresha imihora ya Econet hamwe na Smart. Hari indi ndirimbo Rafa, ni indirimbo yitwa yo ya Trezo ya na Rap Boy, ni indirimbo igira kabiri ku rutonde rwacu. Ego hari indirimbo yitwa Manka ya Estanish hamwe na Thierry Kijanya, ariko hariho n'indirimbo igira kane yitwa Ihera ya Vanye Ice. Hari indirimbo Tusonge ya K-Back, hari indirimbo yitwa Sunday ya Difuji Church Boys. Hariho In Love ya Abina Bill hamwe na Pats hamwe na Lina Verson. This is a Love ya MT number 1. Akanoti ya Obelix hamwe na Umwana ya Gaga Blue bari kumwe na Fabilo. Izo zose wanditse ku bafise Econet canke Smart muri kano kanya bariko baradukurikirana na kanyenyeri 190 akanyenyeri kane akadirisha ucubona ugo rutonde ukacuyitamwo indirimbo wifuza. Message imwe na merayo 50 ushobora gutora kenshi gashoboka. Hama ku munsi wejo biciye ku mbuga zacu za Facebook na YouTube ni Best Entertainment Television, uzobona ka video mushobore gutora rero ku buryo bw'ama SMS. Tubibutsa ko hazoba hariho na jury aho izotumenyesha itubwire uko nayitanga amanota hama du programme yose tuyateranye. Okay, tugushimire cyane spokesman, dushimire cyane ariko kandi namwebwe mariko banadukurikirana. Kumbure tuzohure ku munsi w'Imana igeze isaha 11 hariya tuzoba turi live kili City Hill Hotel. Ariko kandi kumbonesha kure izo zose tumaze kuvuga no kudondagura kuva igihe cy'isaha 11 gushika igihe cy'isaha 2 z'ijoro aho tuzoba turi live. Dushimire cyane Claude. Tubibutse ko indirimbo ya mbere iraronka agashimwe k'ibihumbi 300. Ego kumbure n'undi dushimwe cyane tuganuke na promotion y'ukwezi kose ico ni kinini. Turafise ijambo rikomeye tuzobabwira kuri uno munsi. Mbe ntimwibaza ko inyuma yino top 10 ziba ku kwezi hashobora kuba ikindi gikomeye kirenze top 10. Byose ni kuri uwo munsi wa Mungu muzobimenya. Tubashimire cyane mwese, ariko kandi mukanya muraza gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yacu ya BTV. Spokesman ndagushimire. Murakoze cyane Rafa, nanje ndagushimiye. Na tubashimire cyane mwese, ikiganiro cyacu B News gerengaha, Imana ibahezagire naho ubutaha. BTV Burundi presents B News.